Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro. Olivier na Nathalie tumaze iminsi turiko turaremesha aho turiko turiga ku vyerekeranye ni canke twiyibutsa ico Yesu yaje gukorera intama ziwe, yaje ngo azihe ubugingo busagutse, hama kandi agomba yuko tubaho twidegemvya, ariko naho novuga kubaho kuko abantu benshi ntibabayeho, abantu benshi bariko barasurviva, abantu benshi babayeho ata mahoro, babayeho ata munezero. Ikibabaje nuko ari abana b'Imana, abantu bamenye Yesu, abantu bahuye na Yesu, ariko batariko barabaho ubuzima busagutse ubwo Kristo yabahaye. Naho rero novuga twemeye yuko Yesu adukoresha kumbure kugira ashobore gukangura abahungu n'abakobwa biwe kugira ngo bashobore kubaho. Hama turashimira Imana, hari intahe zitandukanye duhora turonka aho tubona abantu vy'ukuri umunezero wo kubaho wagarutse mu buzima bwabo, abandi nabo tukabona bariko baraviva amareconciliation atandukanye hagati y'abubakanye, hagati y'inshuti, hagati y'abagenzi, ariko n'abandi basa n'abuguruka amaso bakiyakira. Ivyo bikabatuma bashobora kubaho kuko abantu benshi Bibiliya iratubwira ngo dukunde bagenzi bacu nk'uko twikunda, ariko bikanabagora kubera iki? Kuko ubwabo ntibikunda. Hariho ibihimba vy'umubiri badakunda, hariyo karagiteri badakunda kuri bo, hariyo kahise kabo badakunda, hariyo ubuzi bakora badakunda, hariyo aho babaye badakunda. Ni ibintu vyinshi ugasanga rero ntibikunda nabo. Abo rero uzobasaba gute gukunda abandi? Rero bice muri biganiro tuvuga ku ma point atandukanye, ariko nibiduhamagara, nibiduhimiriza vyose kugira ngo dushobore kubaho. Hama nagomba kwibutsa yuko dufise page ya YouTube ku bantu bakeneye kumviriza guhera aho twahereye, murashobora kubikurikira, yitwa Baho podcast. Baho BAHO podcast, nayo ni PODCAST. Baho podcast. Hinge Nathalie nawe abaramutse. Nongeye gusubira kubaramutsa kandi ndashimiye Imana gukuri kuvyo iriko irakorera mu buzima bw'abantu. Hari abantu benshi badushengeye intahe, hari abaziturungikira, hari abatubwira, hari abumvirije na za zindi za kera z'amatampehama. Bene data ndasavye Imana idufashe mu gusengera abantu bose bari bakeneye kuronka iryo jambo, bari bakeneye kumva amajambo ababohora. Hari umwambwiye ati vy'ukuri nari maze iminsi ndiko ndibaza ibibazo vyinshi cane, ati catuma nguma mu rugo ngo nuko nari nzi ko ndi umuntu yakijijwe, ariko ibintu vy'ubuzima vyawe vyananiye ngo sinari ncimenye. Rero kwitahura bene data no kumenya uwundi ni ibintu bidasanzwe cane, bikomeye bambi, bikomeye bidasanzwe na gato, bifise ikintu kiza kudutabara. Rero iyo umaze no gutahura, rero umaze kwitahura ugatahura n'ico Imana yanakugize, ukamenya n'ikibanza Imana ifise mu buzima bwawe, ukamenya n'ico yaje gutabara. Kuko hari igihe dusengera ibintu bitatezwa gusengerwa, hari igihe dukora ibintu bitatezwa gukorwa, numva kuko turi abana babi, oya, ariko gusa ko hari ibintu tutatahuye kuko tutavyumvise. Hari abavyeyi benshi bafise abana bafise amatamperama adasa nabo, nukuri ibihushane babo bavuga ati uyu mwana afise ingorane, ariko bamaze kumumenya ati okay, ndaruhutse, ubu ndavyumvise, ndaretse kugira ubwoba. Iyo umaze gutahura bene data, ukuri kurabohora. Ukuri kuraguhobohora ku buryo ucubiga gutangura kugira kubaho vy'ukuri. Yesu yaratewe na Satani muri identite yiwe, muri identite. None mwibaza ko twe tutazotegwa mu vyereka ico turi mu Mana? Isi yose Satani azokoresha igishoboka cose kugira twibagize ico Imana yatugize, aho twakize n'umugabane wacu. Rero aho hantu Imana imaze kuhadukiza, nukuri nta kintu na kimwe gishobora kukwica, nta kintu co gutera ubwoba, uburi mu mahoro ntangere. Ndakunda ijambo muri Abaheburayo gice ndibatswe ca 2, aho ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo Imana yaje kudukurako ngo urupfu, ingo y'urupfu, ngo n'ubwoba bwo gupfa ngo twari tumaze imyaka turimo.
iyo umaze kuva mu bwoba tubashwaho n'ubwoba n'icyo dukora tubikora kugira ducike ko dufite ubwoba bwo kuba twageze kubivuga na Olivier umwanya munini cyane. Rero muri aka kanya twashaka n'ukuri kubandanya kumenya icyo turi, tumenye icyo Yesu yatugize. Si ikintu kiri egoyiste waba uvuga uti none ganatera ubwo ntimuzava mutakara muvuge gusa ku byerekeye mukaba humaniste. No oya ni ukumenya icyo Imana yagize mu buzima bwacu, icyo yatugize. Iyo umaze kumenya yuko umubyeyi wawe yagusigiye ibintu, hari ibintu iragi yaguhaye, ibisigo biteza gufata, iyo ugiye kubira uca umenya n'agaciro ufise ko plus l'héritage est important, plus uratahura ko yiguhaye atarasanzwe. Dufate mu gihe yuko utaruzi umubyeyi wawe ukavuga uti jewe papa yaransigiye héritage iragi, ugiye kureba ati gerega yakomeye, rinyereka karite ou la puissance y'uwo muntu yarinsigiye. Rero iyo umaze kumenya icuri, umaze kumenya icyo Imana yashize muri wewe, kiza no kukwereka ubunini bwayo. Bene data, Imana ntishaka yuko tuguma twiraba kugira ngo twicurikire, ahubwo ishaka kuraba itwereke icyo yashize muri twe biciye muri Kristo Yesu. Sinzi icyo Olivier yobandanya tubwira. Imana ishima cyane. Nagomba guhera kuri ico uriko uravuga ati iyo twe tukeneye kwiraba, iyo tukeneye kwimenya turiraba. Bibiliya iragereranya Bibiliya nyene igereranya ijambo ry'Imana nk'icirore. Ni icirore gishobora gutuma twiraba. Ni kubera iki Bibiliya ari icirore? Yesu mu butumwa bwiza bwa Yohana bariko baravuga Yesu bavuga ngo uwo yari ijambo. Kugira ushobore kwimenya nuko wiraba mu ijambo. Ijambo ninde? Ni Kristo. Kristo ninde? Numwe yakurema mu ishusho yiwe. Rero nimba ugomba kwimenya nuko wikurako amaso ukayashira ku wakuremye. Nico gituma rero mu byo turiko turavuga uyu munsi turiko turagaruka kuri identite. Mwibuke mbega urinde. Ijambo ry'Imana twasomye la fois passée twaravuze aho twararavye mu Banyefeso igabane cya 2 ku murongo wa mbere, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha byanyu. Hama mu cete cya 2 cy'Abikorine igabane cya 5 umurongo wa 17 ijambo ry'Imana naryo rikatubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gishasha, ivya kera biraheze ngo vyose bicitse bishasha. Rero iyo ufashe imirongo ibiri utangura gucanganyika ukavuga none uwayira yapfuye ninde, none uwabaye mushasha ninde. Aha rero no tugaruka ku cya gice atari yacishije ko ariko aravuga mu cete cya mbere cy'Abitesalonika ikigabane cya 5 ku murongo wa 23, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana izozigama umuntu wanyu ngo kandi ikaca idekortika, ikaca imugabanganya, ikaca ivuga uwo muntu wewe uriwe, ikaca iravuga esprit, âme et corps. Impwemu muri Bibiliya y'ikirundi bakavuga ngo impwemu, ubugingo hamwe n'umubiri. Impwemu abandi barasobanura impwemu, mushaha hamwe n'umubiri. Donc turabona ko ari esprit, âme et corps. Hama rero uko twari twarabonye mu ijambo ry'Imana mu cete canke mu butumwa bwiza bwa Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa 24 ijambo ry'Imana ritubwira ngo data ni mpwemu akeneye abamusenga mu mpwemu no mu kuri. Rero dukoresheje novuga ico bita muri langage cyangwa mu rurimi rw'ibiharuro transitivité, nimba Imana ari mpwemu, Imana ikaba yaturemye mu ishusho yayo, no kuvuga rero twebwe natwe turi mpwemu, kuko impwemu iciremo mu ishusho ryayo ni mpwemu. Imana ishimwe cyane. Nico gituma ijambo ry'Imana ivuga icyavyawe na mpwemu ni mpwemu, icyavyawe n'umubiri naco n'umubiri. Nico gituma rero tugomba muri iki gice novuga ciki kiganiro tuzobabwira gatoyi kuri ivyo bice bitatu. Mbega ni kubera iki iyo turiko turavuga umuntu tumwumvise tumwumva muri ivyo bice bitatu?
canke ivyo bita ingingo zitatu, kuko tumvise ibice bitatu umenga n'amaparti umuntu yokuramo akaramplase, ariko tuvuge dimension ni ingingo zitatu. Iyo turiko turavuga izo ngingo zitatu ni kubera iki hakenewe ingingo zitatu? Hariyo urugingo rwa mbere nubwo mu buryo bw'impwemu, umuntu ni impwemu. Hamba urugingo rwa kabiri ni umushaha, sivyo? Umuntu ni impwemu akaba afise umushaha. Umuntu si umushaha ariko afise umushaha. L'homme est un esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. Umuntu ni impwemu ifise umushaha canke ubugingo, hama ikaba iba mu mubiri. Mbega impwemu imaze iki? Mbega umushaha umaze iki? Mbega umubiri umaze iki? Natali nabitubwire gato. Muri rusange nohava mvuga nti mubatse turavuga buhoro buhoro, impwemu nk'uko babivuze neza ni ico dusangiye n'Imana, ni identite y'Imana, niyo ADN y'Imana, nico turi vy'ukuri. Nohava mvuga nti mu buryo bw'umubiri, mu buryo bufatika, nohava mvuga nti ikibiribiri co mu buryo bw'impwemu, donc nico turi vy'ukuri. Hama imushaha nivyo naho hantu hari ibigumbagumba, hari amadecision, hari ivyiyumviro, hariho babona personalite yawe, babona na temperament yawe vy'ukuri. Nicuri kandi ico naco kirakomeye cyane. Umubiri nawe ni uwo mubiri nyene tubona ufatika, kandi nawe urakomeye cyane kuko kimwe nta kibaho kindi kidahari. Kugira ube wese, kuko umuntu avuga ngo ivy'isi ngo biragoye, ngo umubiri ni mubi, bene da n'ivyo umubiri urashobora gusinzikara mu kana gato bikaba urudubi, ariko uwo mubiri yamara ni utuma urimwo umwemu n'umushaha, bigatuma wumva n'ijambo ry'Imana. Rero ni ikintu gikomeye cyane kubitaho. Nashaka kongereza ko ikintu bigeze kuvuga ku vyerekeye impwemu, igihe Imana yaremye umwana w'umuntu ngo yashize impwemu yiwe muri we, ngo cecika umusha un esprit vivant. Hama baravuga yuko bamaze gucumura aca bavuga ngo niwe ujya kijya shama ngo sûrement tu mourras. Mugabo igihe yakijya ntiyapfuwe mu by'ukuri mu buryo bw'umubiri, donc hariho ikintu capfuye, hari ikintu capfuye kitaboneka. Nico gituma iyo umuntu avuze ati Jesus nuze mu buzima bwanje, Yesu ndagusabye uze mu buzima bwanje, niwe afise la capacité, afise ubushobozi bwo gusubira kugarura ya mpwemu akatuzura. Nico gituma ijambo ry'Imana ryerekana abantu batarakira Jesus nk'abantu spirituellement bafise ubupfu. Nompa kuko ari abana babi, oya si ikibazo c'ubwana bubi, si ikibazo c'ubwana bwiza, ni ikibazo yuko impwemu ya itarakira Yesu. None birashoboka yuko umukiristo ashaka kuba afise umushaha entre guillemets mubi, ugasanga afise inyifatumbi, hari ugasanga hari umupagani vyitwa ko mu buryo bw'impwemu atarakira ubwo buzima, ubwo bugingo bw'Imana, ugasanga aramurusha ubutore cyane. Ivyo nivyo ngarutse kuri ico kibazo twariko turibaza ubwa mbere, twabonye yuko umuntu vy'ukuri ni impwemu. Aha rero bigaragara yuko hari abantu bamarana imyaka batazinanye. Hari igitabo nanditse cyitwa Aussi, tu n'étais pas celui que tu penses être. Mu cyatumye ndacandika nuko natahuye yuko ndi impwemu. Bisigura abantu mu kumenyana bazinanye mu mishaha, ariko no mu mishaha benshi ntibazinanye, bazinanye ku mubiri. Ni ukuvuga uko turabana ku mubiri, niyo bavuze ngo ujye uramuzi, ngo ndamuzi, si wa mudamu muremure ukunye afise imishatsi igumye, urumva afise akayobe canke yirabura, canke si wa mugabo ukunye afise imvi mu mutwe, canke afise ubwanwa, canke ameze uku, canke kuza gutwenga, canke ni wa mundi yaramumenga yajinyitse yagize. Urumva umuntu agapasa imyaka yiwe azi umuntu ajiyika, azi umuntu atwenga, azi umuntu ashavura, mugabo ntazi umuntu we wa vrai. Ndabivuga muri ubwo buryo kubera iki? L'homme un esprit, umuntu ni impwemu. Nico gituma rero iyo turiko turavuga abantu babiri barashobora kubana batazinanye kuko bajijana mu buryo bw'umubiri. Ni naco gituma no mu buzima tubayeho, kuko abantu baraba kubigaragara. Wibuke
ni nk'impuzu zibana zitatu amen ni nk'impuzu zibana ariko abazambaye batabonana batazinanye uti exact uti vyo ubitubwira kabuki cyangwa ubitubwira gute nibuke ico gice twaragikoresheje ngaha cyane tugivuga Samuel igihe Imana yamurungika kurobanuza amavuta mu muryango wa Dawidi Bibiliya iratubwira yuko yashitse akibona mukuru wabo w'imfura acavuga ati certainement n'uyu nyene vy'ukuri n'uyu nyene hama Imana ikiramubwira iti suyo ni gute bishoboka yuko atabuyo kubera amakondisiyo mwibuke Samuel yari umuvugisho adasanzwe amenyereye Yose mu buryo bw'impwemu ariko ashitse nawe kubera kubona ingene ameze mu mubiri aca aravuga ati n'uyu rero nuko nyene twama twatiye amakonklusion ari rapide aho tuvuga tuti ibi bintu bimeze uyameze uko birakunda kunwenza ujya n'umwana mwiza abasha ngo yarahise ujya n'umwana mubi ngo nta kigenda urumva dutira conclusion par rapport y'ivyo tubona ariko Imana ikimubwira ngo mwe muraba skisotoje ikigaragara mu buryo bw'amaso ariko ngo jewe ndaba mu mutima nico gituma rero ijambo ry'Imana mfete ryuzuyemwo amajambo no pako yo kuturemesha mu buryo kuturemesha gusa ariko atwibutsa mfete ko turi co mu mpemu donc ugasanga nka Gedeon Imana yaramubwiye ngo rega tu es un vaillant héros jewe umuhizi w'inkomezi ati waravye ingene meze waravye umuryango mvamwo waravye ntibikunda wihenze kubera iki Imana yamibona toujours muri dimension spirituelle rero kenshi ndibaza yuko hari n'igihe turonka n'ubuvugishwa bw'ukuri vraiment ariko ukaraba situation iri muti iyo uwo muntu arabesha canke aje kuntera intege meni enfin ubwo buvugishwa buza kwibutsa icuri mu buryo bw'impwemu ntibiza no gukreya ntiza gutera ikintu gishasha mu buryo wakiriye agakiza ubu uri complet spirituellement kuko Imana niyo iza gusubizamo ivyo bintu bishasha Imana ishimwe cyane n'ivyo nyene twe nk'abantu turaba kubigaragara mu buryo bw'umubiri ibigaragara mu buryo bw'amaso ariko nagomba kubabwira ngo ivyo tubona Bibiliya iravuga iravuga umubiri ivuga ngo ni ihema urumva ivuga ngo ni ihema ni ukuvuga umuntu ari muri iyi nzu ariko arabana n'uri mu nzu iri hakurya ariko ingorane ntubone uri muri iyo nzu ukamudefinisa par rapport y'inzu arimwa ushobora kuvuga uti ibi bintu uri kuravuga ko umenga n'imigani mbega nta bantu tujuja cyadufisike uko dutaksa ikibanza twabashizemwo kubera eglise basengeramo kubera famiye babamo kubera akazi bakora kubera uko bambaye cyane ibuka reka mpereza umuntu yigeze kumbwira ngo nabonyesha ngo mama nake ngo yarakijijwe ngo mana ngo nakotsweko ndavuga ntiyo yagushingiye intaye ngo nabonye arengana ngo yari kure yanje twashoboye kuvugana ngo muga ngo je namwitegereje ngo arakijijwe ndavuga ni vy'ukuri ofete umuntu yari kambwira kubera uko yari yakuye imishatsi defrige afise imishatsi novuga isanzwe naturelle aca yumva yuko ariko gakiza ca ndavuga nti rero ngo rega yacitse icete gisomeka nico cete gisomeka bene data reka ngarukirize ngaha tuzoraba mbega kuba icete gisomeka niki kandi nukuri Imana ibashoboze kurengera amazu mumenye yabayamwo mumenye abayabamwo nagomba na cyane cyane urengera inzu yawe wimenye wowe uyibamo Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi ijoro ryiza bye